bwa mbere reka manze ndabahemye ego hama ndabashimire kuri kano kanya mu mpaye ni gisomwa nahaye umutwe w'ijambo uvuga ngo ubutebe bwiwe bamutiza umuhoro. Urakumva cyane Jako. Ego hama ntatevye igisoma kivuga kiti harabaye umusore kitwa Ntimpyangeza. Uwo musore aragera mu bigero arashinga ugwiwe yubakana n'uwitwa Nzorigumya. Barabanye neza imyaka 2 ariko batararonka ikibondo. Ico gihe cyose umugabo yaguma yizeye ko umugore azosamara wakitwa Senaka. Ntibitevye uwo ari bungenga yibaruka umwana w'umukobwa bamwita Cura Inyambo. Wa wundi ngo inzira gukundira icamo kabiri. Ntiyatevye gusubirayo nk'uko benshi bamukeje bamwipfuriza kwibaruka benshi ngo subirayo ntihababa, abandi ngo sehuzana, kamwe kamwe kadasema se ntigaseme nyina. Bari biteze kuvyara akana k'agahungu nk'uko babimwipfuriza bagenzi we n'ababanyi, nkako bamwipfuriza gushika urugo. Ego mama ngo uvyaye abakobwa gusa abahoneje umuryango. Barabanye igihe kitari gito bareza abo bana babo babiri babigeme, kugeraho ntibigeze bahengeshanya gusangira akabisi n'agahiye. Yamara ntibiri burame. Nuko umunsi uri izina wa mugabo ateramiye mu kirabo, umugenzi wiwe Kibinakanwa aramusomborotsa ngo aho rero urararamye ngo uri umugabo ateramiye mu bandi. Ngaho rero bose baramuremereye ngo yirukana umugore yaje guhonya umuryango. Wa wundi ngo ubutemu bwiwe bamutiza umuhoro, nguwo aramwirukanye azana uwundi. Umwe wa kabiri ntiyatevye kumuvyarira umuhungu nk'uko yabishaka, aba arashitse urugo. Ntivyatevye umwe wa mbere ubuzima bumugoye amuzanira abakobwa biwe ba mbere ngo abarerane n'uwo muhungu wo ku mugore wa kabiri. Kukaba nkako yari afise inka n'imirima, nta mwaga wari uhari, nta n'inzara. Ariko mukase ntiyabahiriye arabaturubika. Niho haheze igihe umukuru muri bo afata akayira arangara. Yaragenze kera aho n'umuvyeyi aramufata neza, aramukuza mugeza mu bigero. Ageze gukobwa baza kumusaba, ariko wa mwigeme aribwira ati nubwo abavyeyi bantereranye sinoreka kubamenyesha ibiteka. Nuko aragenda arabatumira, baramugamburukira baraza umunsi w'urubanza. Mukase bimutera inzigo ashaka kwica ka kigeme kari gasigaye kararinda amahiri. Nuko ategura ishano ngo aze kukagaburira. Bugingo amurangiye aharabe ivyiriwe, wa muhungu yavuka ku mugore wa kabiri aba yavyumvise arabimuteja nyabuna, abari bavyirira nk'uko yaramenyereye kumuturubika. Nyina ngo agire gutya abona wa muhungu arabirembeje, arahejeje no kwifyeta. Akaruru ngako umutego yateze uguyemwo wiwe. Biramwanka munda, aciye akagozi bapfa bose. Wa mugabo ngo ashike amenye ivyabaye, biramwanka munda. Baba banyi batangura kumutwenga, aribo bamusutse ngo yirukane umugore wa mbere. Ngo wabuze imbwa n'imbwebwe agize gusha no kugoka. Haheze igihe yaragandutse aja gucura umugore wa mbere. Ubona ko atigeze amwanka, aremera, barasubira barabana. Budakeye na kabiri banavyarana umwana w'umuhungu bamwita Nteturuye. Wa mugabo arisubirako maze urugo rurarama. Urakoze cyane, ndagukengurukije ku ruhande rwanje. Urakoze kuducira umugani kandi
kandi uryoshye cyane. iki gisomwa ari ciza cyanditse neza vraiment kandi gitanga message nziza ikiri novuga gute ikiri à jour message n'ubu itarashika neza abantu tutarumva neza kandi cyanditse neza ni gisoma umuntu atorambirwa ariko aragisoma nkuko muje kubivuga ni atanga ubutumwa tugikeneye kumva cyane no mu kubyandika yakoreshejemwo nakunze ukuntu yagiye aracamwo imigani yakoresha n'amazina yise abo yashizemwo birajanye cyane n'ibyo bakora je byanjyoheye kumviriza ntuka n'igisomwa canjyoheye kumviriza nagira ndakubariza utubazo tungahe. Akabazo ka mbere, uravye kino gisomwa coryohera urunganwe rw'ubu turimo urwaruka rw'ubu canke abakuze mugaba kino gihe igisomwa coba ryohera n'ubuhe butumwa ugomba gucishamwo nibihe nyene bikiranga ubona neza bokwirukira bohurumbira birimwo muri kino gisomwa cawe? ubwa mbere novuga nti urabona ko cane gihagaze ku ruvyaro, aho usanga mu miryango myinshi bishizemwo yuko umwana ari umuhungu gusa. Harimo naho nagenda bivuga mu migani yuko canke uko bariko barakeza bavuga yuko gushika urugo ari ukuvyara umuhungu. Ivyo rero birafise inyigisho bitanga kuko ndazi yuko hari n'abantu mu rwaruka rw'ubu aba bariko barubaka bavuga ko bariko barakura bubaka bagifise umutwe yuko utavyaye umuhungu utaburavyara. Rero inyigisho niyo mbisa nashatse kwerekana yuko ubwa mbere umwana asa n'uwundi. Ubugira kabiri nabwo kirazira kumviriza ivyo abantu baguhanuye, bisigura ko uwo mugabo murumva ko yahavuye aravyarana mu nyuma n'umuhungu na wa wundi nyene yari yarirukanye. Bisigura yuko si vyiza rero guhuruduka ufatiye ku vyo abantu bavuze, ahubwo nyabuna gushima ivyo uronse hanyuma ukarindira ivyo utararonka. Urakoze cyane. Ndavyumva aho ni ubufatiye cyane ku butumwa burimwo. Ndavyumva ubutumwa burimwo inyigisho, ivyo ni vyiza cyane kandi biragaragara. Rero nariko ndibaza mu nyubako y'igisomwa cawe canke mu majambo bakoresheje n'ubuhe ubwiza bwohamagara ujya muntu akunda kwisomera tuya dukuru duce kuri WhatsApp canke kuri Facebook? Ni ikihe cyo mutuma aheba ivyo bindi vyari ko bimusamaza kuri WhatsApp nahe bigatuma aza gusoma kino gisomwa cawe? Ko babonye aho hantu nagenda shiramo imigani ni nk'uguhora en fait niko nakivuge mu gifaransa canke no bitaguta kukiranura, sinzi ukuntu byita mu kirundi, mugabo kugarukana umuntu gucishamo gukebanura niko novuga, kugira ngo umuntu yikagenda inkuru irikisa nk'iramba bashushiramo akantu k'umugani kamwe ashobora no guca yandika ahantu akabika. Urumva ubwo aho niho nakoresheje donc kugira ngo umuntu ariko arasoma uriko arasoma agiremo utuntu agenda ariga, kiretse gusoma igisomwa n'inkuru mugabo agenda afise n'utundi tuntu tw'amayago agenda arakuramwo nk'abantu baba bafise inyota yo gusoma no kumenya inyubako y'ikirundi. Ndagukengurukiye cyane kandi ndanagukeje kuri rino ganirwa ugiye kudusomera kandi wanaduteguriye. Ikintu cya mbere na mbere nashimyemwo ni amazina y'aba personage barimwo, kubera ko nyine n'amazina ari mu kirundi kandi nushaka ashobora gutuma n'abantu bibaza kubiza kuba birimwo. Umuntu yiswe ntimpirangeza hari igihe mu ntango nari nibaza nti yapfuye kuronka izina gusa, muga twabonye ko nyine kabisa yaramuhaye, ariko kandi imaze kumuha ntiyabona ko yamuhaye muga mu by'ukuri nyine yari kiramusuzuma ngo irabe ko nimba azi gushima. Batashije ubona ko atazi gushima, yasabye Imana aciye amaso cyane. Ikintu novuga ngo c'est un commentaire à moi, nari ndiko ndavuga nti
kuri iryo kuntu wari uri kuragisoma yaba nk'abarya abantu twabumva bayaga je me demande à quoi ça ressemblerait ni ukuvuga twumva cyane itandukaniro hagati ya naka ariko aravuga n'undi naka ariko aravuga urabona agiye kuravuga nakavuga ngo canke ingene twintroduza ibyo naka agiye kuvuga tukamenya ko tuvuye kuri ubu tuja ku wundi tukumvira ko mu gihe tutari ko turavyisomera ndumva nyine nako hari akandi kantu kabirya byo kongeramwo mu gihe umuntu ariko aravyumviriza yumva ko tuva kuri uyu tukaja ku wundi neza na neza mu buryo burambuye. Ego arakoze cyane Arthur mu bisanzwe mwibara nkuru hajya nuko nariko nsa n'ubica kure na kure nayo ubundi biraryoshe uri kurumviriza umuntu yivugira ari wavyivugira nyene murazi n'abarundi urazi ko bavuze ko inkuru y'inkuba woyibaza wo yahushije kandi no mu Congereza urazi baravuga ko it's better to get an information from the horse's own mouth. Aho rero umaze kumva umuntu ariko aravyivugira hari no gucishamo ka kantu ngo wa undi nawe aragira ati we wambonye urundi ati akongera ibyo biraryoshe kumviriza cyane kandi urabumenga harimo ukuri cyane gusumba aho biba biriko ubara inkuru ari wayibara wenyene mugabo urabizi nyene n'umutama ariko aratera inkuru ufata umutama wahaji wanya ariko arabatera inkuru y'ibyabaye umuntu ariko arabisoma wenyene cyangwa ariko arumviriza bariko barabisoma biroroshye cyane ko giha amasanamu y'abo bantu aba bantu bariko barakoreshwa muri kino kiyago biroroshye ko umuntu aca yiha amasanamu yabo akabambika n'impuzu akabaha nataye bivanye n'ingene muriko murishura akabaha n'ahantu baba byose usanga byoroshye ko abo bantu abagira bazima gose. Hari ahantu wabishizemwo wanashaka hari ahantu nabonye birimwo wagira ashiramwo ariko wamwigema aribwira ati nubwo abavyeyi bantereranye sinyoreka kwamenyesha igiteka naha wavuze aha rero uraramye ngo umugabo tiramiye mu bandi ibi ni sawa bikomeze rero hanyuma wanashaka kugira tumenye ni umuntu ko ari ntimpirangeza umuntu ko ari nzorigumya urabicisha no mu majambo avuga gutyo nyene ugaca usanga ni ya nkuru uzoshobora guha umukinyaki n'ibikino mparamico akayigukinira atangorane kuko bimworoheye yamaze no kumva abo bantu ko bameze ni byiza cyane ukuntu habyanditse ubwira tuvanganye ukuntu aho rero biraba biryoshye cyane. Ego hanyuma ikindi kubera iki wakigize nk'igifito nk'umugani nako bavuga ni ubura ataruko nta cinyegeje mba yavyo kese gusa ko ariyo foroma nabonye nubyaho kugira ngo bigire biryohere ugutwi cyane ayo ubundi nta kindi kintu numva ngo ni intention. Urakoze cyane rero urabe ko gikazira hanyuma habonekemwo amatati gusumba ngaho winjire urabe ko amatati agaragara neza winjire urabe ko umwe wese muri aba bantu bavugwamwo umubona ingene asanzwe ameze. Hanyuma aba bantu bahanura ntimpirangeza bari ku kabare reka turabe ko dushobora no kubona imigenderanire bari bafitanye y'ukuri icyo bari bahuriyeko bari abantu bamusumbya igihagararo mu kibano bari abantu asumbya igihagararo bari abo bangana impirangeza yari asanzwe akora iki abo bandi bantu bari basanzwe bakora iki dushobora gusanga n'ibintu by'akazi ka minsi yose nako karimwo tukaraba ingene bishobora guhurirana n'ubuzima bwa minsi yose cyangwa kubera iki yaja ku kabare yarasanzwe ajayo kuko yonona amahera canke yapfuye kugenda ibintu nk'ibyo byose. Ego urakoze cyane nari nkeneye kumvamwo nibaza kuri kurabyandika ahantu byari kuryoha cyane iyo habamwo ikintu bita kudondora aha hantu n'aka kabare nyene uku kuntu bakavuze kano twari dukwiye kumenya mbere ako kabare ni nkajya mu Nyakabiga ni ku gakioske n'akabare gateye gate abo bantu nyene bateye bate
navyo nyene biraryoha iyo uriko uradondora sinzi ko wa munsi sinzi ko byakunze ari ikintu nari nabasabikanirije ibyo twarabivugamwo kudondora ni ikintu gihambaye cyane muri ibi bisomwa turiko turandika hanyuma gusiga umuntu muri kabaza navyo ni vyiza cyane umusomyi ukamusiga muri kabaza kuko araba yibaza ati acakurikira iki ugaca usimbira ku bindi wewe urashobora guca umugumya ntumutakaze hakiri kare kuko umusomyi ikibi nuko amenya ibija kuba acinjiye mu gisomo hanyuma ukoreshe amavuga cyane cyane amavuga y'igikorwa cyangwa amavuga y'intero yose ugira yavanga umenye ukuntu ugira yavanga hanyuma n'amajambo uvange magufi na maremare urabe gusa nturisubiremwo urabe urwanye kwisubiramo